ubuzima ni ikintu gito cyane rwose. Uratsitara ngaha, aha twicaye ngaha urabona ko tumerewe neza, twicaye neza, mugabo urashobora guhaguruka ngaha mugasinda bikwifurije ugatsitara ngaha ugaca uhasiga ubuzima. None umva bimaze iki kuba ufise amanyama? Kuba kwisi n'ukwitonda bagenzi. Ishuri ry'ubuzima, ishuri ry'ubuzima, ishuri ry'ubuzima. Ishuri ry'ubuzima ni ikiganiro cigisha ivy'ubuzima biciye mu ruririmbo, mu kubaho neza no kubana neza n'abandi abo ari bo bose n'ahariho hose kuri ino si, uhereye mu muryango ndetse no mu kibano. Mukazora mugishikirizwa na Vani Irakoze biciye ku nsamirizi n'imbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB buri wa Mungu wa mbere utangura ukwezi kuva igihe cy'isaha imwe y'ijoro gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ishuri ry'ubuzima. Kuba kwisi, kuba kwisi, kuba kwisi, kuba kwisi. Kuba kwisi n'ukwitonda, ubuntu burihabwa, umuntu n'uwovugwa neza ahari hose na bose, akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo. Amanyamara asaza ntasaba, nta bwiza bwo kwishima, urinda ururimi rwiwe. Namwe bakunze ibisamirizi n'imbonesha kuri y'ivyiza by'u Burundi RTBB, ndabaramukije ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye naho uri kwakurikirana kino kiganiro. Reka nimbura wa mbere ugiye kumbonesha kure, ndagusabe kugira subscribe, commentaire, comment, like kugira ngo isi kiganiro gikwiragizwe henshi hashoboka. Reka ndaguha ikaze. Mwayibonye twagendeye Nshimiyimana Jean Claude mu rugo rwiwe mu kiganiro ishuri ry'ubuzima kugira ngo tugane byinshi ku buzima. Twemeye kwisangira igira, twemeye kudusangiza kumbure ibyo azi ku buzima. Reka ndaguha ikaze, ndazi kutaza kurambirwa, ndazi ko ari kiyago kiza kufasha benshi, kufasha uri kurakurikirana mu buzima tw'amatuko turacamwa mu buzima bwa misi yose. Jean Claude Nshimiyimana, ndabaramukije. Murakoze cyane, nanje ndabaramukije. Wakoze kutwakira. Murakoze kandi na jewe ndabahaye ikaze. Mumeze neza. Turashima Imana. Tukirana turabazi Jean Claude Nshimiyimana wariwe ariko ariho kadukiza muri kano kanya kuza kumenya ati mbega Jean Claude Nshimiyimana. Jean Claude Nshimiyimana ni umupapa yubatse rukristo, Imana ikaba yaraduhezagije ibibondo. Dufise abana 5, muri abo bana 5 abahungu ba mbere 3 n'abigeme 2. Hanyuma mu vyo nkunda, ica mbere na mbere ndi umuntu akunda gusenga, ndakunda gusenga mugabo niherereye. Ikindi ca kabiri ndakunda umuziki utuma mererwa neza, umuziki urampa icigwa. Kenshi iyo ndi kundumviriza umuziki ndakunda kumviriza amajambo. Mu ndirimbo rero burya harimwo impanuro nyinshi kandi hakaba n'ivyigwa byinshi cyane. Ndakunda sport, uko imisi yose yakabaye sinshobora kugenda ku kazi ntabanje kugira imyimenyerezo. Narakunda kandi umupira w'amaguru, nkakunda kandi no gukinjika. Ego ndakunda kuba ndi mu gikoni, mpimbara, guteka ndabikunda, birandyohera cyane iyo ndiko ndafungura utuntu nateguye. Manuze mu biro by'umukuru w'igihugu. Ego ndamaze igihe kitari gito, imyaka 15, kwa yuko experience itari nto. Ego imbere yaho mugabo nabanje kuba umumenyesha makuru, ndabimaramwo imyaka 7. Imbere yuko ngira iyo myaka 7 yo kumenyesha makuru nabanje kuba umwigisha. Narigisha icigwa c'icongereza, navyo nyene narabimazemwo igihe kitari gito. Wowe nko kugawe ubuzima ni byinshi cyane. Ubuzima ari uwo mwana arinze avuga ati ubuzima ni uwo, urumva ni ibyo byose bigize umuntu, ibimugize n'ahari. Ubuzima rero ahanini
mu buzima uhura n'ibintu byiza ugahura n'ibintu bitameze neza, nibyo bigize ubuzima. Nka kurya bakubwira ati umuntu aravuka hanyuma agakura hanyuma akitaba Imana akagenda. Urumva yuko haza urunganwe rumwe rukagenda rukabisa urundi, rimwe bita generation, hakaza urundi rukabaho rukabisa urundi. Ibyo byose n'ubuzima bigize ubuzima. Rero uhura na byiza ugasubira ugahura na bibi. Umugani wa rwa ruririmba avuga ati ngo kuba ku isi no kwitonda. Yego kenshi bica bisaba kwitonda kugira ngo ubwo buzima ububeho neza. Yego ugire n'amagara meza. Mu bigize ubuzima harimo amagara. Dushobora kugira ubuzima udafite amagara. Yego kugira amagara meza nico kintu ca mbere washaka. Barakunda kuvuga bati kugira itunga wogira amagara meza, kuko amagara meza murazi yuko hariho n'umugani mu Kirundi bavuga ngo amagara aruta amajana. Yego urashobora kuba ufise itunga ryinshi mugabo ntuba ufise amagara meza. Amagara meza niryo tunga rya mbere risumba ayandi matungo yose, ni nayo atuma ugira ubuzima bwiza. Yego abantu turavyirengagiza mugabo n'ivyo amagara aruta amajana. Yego mu bisanzwe ku bwawe ubuzima naho hose uri, ubuzima nubwo nyine ubayemo nubwo kuri wowe witwa ubuzima, kandi naje niko ndavyumva. Ururirimbo kuba ku isi no kwitonda wari umaze kugumva? Mbega nyene go Sengiyumva Felicien murazinanye ukigumva ubwa mbere wumvise mwiki? Kuba ku isi no kwitonda, ubwo ruririmbo kuva ndagumva nararushimye cyane, ndarukunda rwose kuko rurimwo impanuro nyinshi. Mbere washaka ubwo ruririmbo jewe nagwise ko ari ishure, kuko uravye amajambo arimwo n'amajambo y'inkoramutima. Ni kubera iki wigeze nsubiye inyuma gatoya ugeze kuvuga ngo waruririmbye. Mbere washaka igituma narushimye rwose, naciye nshaka kumenya uwaruririmbye uwo ari we. Emwe si jewe nagiye mbona ngize amahirwe yo kubona umuntu yaruririmbye, hanyuma ndamubonye naciye ndamushimira rwose, mbere acacika n'umugenzi. Yego kuko ubwo rurimbo washaka rwaramfashije cyane mu buzima bwa misi yose, kuko rurimo impanuro nyinshi. Ni ishure n'ukuri. Ariko uri kurumviriza ubwo ruririmbo ubuzima bavuga iby'ubuzima, kuba ku isi rero no kwitonda ukabana neza n'abantu. None kubera iki utegerezwa kwitonda? Utegerezwa kwitonda kubera yuko ubuzima buragoye. Hariyo abahora bishingiriza kumbura akabona ati ndafise amahera menshi, ugaca wibagira ico ari cyo ubuzima, kuko kubaho ubuzima ni buto. Urumva bavuga ngo ubuzima ni buto, isigura iki? Ni kubera yuko cyaribyo byose ntawumara imyaka 200 ku isi. N'ushikana imyaka 100 abaramvye, mugabo isi imara ibinjana n'ibinjana. Kuyibamwo rero twavuze yuko uhura n'ibigoye bimeze neza, muga mu bigoye none woca wigenza gute? Mu bigoye utegerezwa kwitonda kugira ngo ubitorere umuti. Naho woba utunze bingana gute, mugabo iryo shure bigusaba kwitonda kugira ngo umenye gutandukanya icatsi n'ururo. Kwitonda ni byiza. Bashaka no mu Kirundi abakurambere barabishira imbere rwose, kwitonda. Uzumva ngo witonze amira ibinoze. Biranyibukije ahubwo hari umugani bahora bavuga mu bakongomani, bawuca muringara bavuga ngo okende liboso eza koko mate. Nukuvuga ati bisigura okende ati kugenda ugenda wihuta ntushika neza aho wategerezwa gushika. Ni kwa kwitonda rero twako turavuga uwitonze byose. Yego hari ubuzima tubaye muri kuraraba, ugerageza kuraba ukuntu tufate mu gihe ubu tugezemo. Twabivuze neza abasokuru baragendera ku cyo kwitonda, na cyane cyane ndanahimiriza nawe ko badukurikirana burya ni byiza kwiyumvira kabiri mbere yo gukora ikintu cyo cyose. Ariko kuraba ubuzima butubayemo, umengo ishure cy'ubuzima, umengo kwiga ku buzima ni iby'abantu
mvuge gute bababaye, by'abantu batabayeho neza, by'abantu gufungura ari ikibazo, by'abantu kumbure birukanka cyane kugira ngo babe umengo niko umengo nivyo bintu bigaragaza amaso y'abantu y'umuntu n'ubu umengo kwiga canke ishure ry'ubuzima yoga kure gutahura uyu muntu muto muto. Wowe ni kubibona? Burya umuntu wese ukuri kose ishure ry'ubuzima riri kuri buri muntu wese, kuko uyo afise kumbure yifashe, icyo twita umuntu yifashe cyangwa umutunzi washaka naho twavuga tuti umutunzi. Burya umutunzi nawe agira ishuri ry'ubuzima cyo kimwe n'urya wundi, kumbure ni ku rugero rutandukanye, kuko ukirondera ubuzima abaye mu buryo buke, urumva wewe abayikoyiga byinshi. Dufate nk'akarorero nk'umwana avukiye mu bintu byinshi, si cyo kimwe n'umwana avukiye mu bintu bike cyane. Uwabike cyane ategerezwa kumenya ingene azobaho, ingene yibeshaho. Niyo kenshi na kenshi washaka mugiye ku ishuri usanga urya yabayeho muri bike arondera yiga cyane gusumba ujya wundi, kuko ujya wundi ibyo arondera asanzwe abifise. Mugabo ntikibuza yuko nawe mu buzima agira ishuri amenya, kuko kuba ku isi ntibisaba yuko utegereza kuba uri umutunzi. Bya bindi nakubariye, ntiburashobora kuba ufise ubutunzi bwinshi mugabo ubwo butunzi bukagufa ku busa. Udafise ubuntu tuvuge, ibyo bintu ugasanga biragupfuye ku busa. Cyangwa udafise ubwenge bukwiye, kandi umuntu avuze ubwenge si diplome gusa, oya, ubwenge bwo kubaho. Ibyo bintu biraguherana bikagufa ku busa. Turamaze kubona abantu bafite amatungo menshi mugabo usanga bapfuye ku busa, akarushwa n'ujya mutoya atavyafise mugabo muri bike Imana yamuhaye bikamunezera bikamushimisha, akabana neza n'abantu, abantu bakanamwubaha kubera yuko yifashe muri ibyo bike biriho. Urumva rero mu buzima aba ariko ariga, mugabo n'ujya wundi afise byinshi ategerezwa kwiga kugira ngo amenye ingene ibyo bintu Imana yamuhaye yobibamwo neza. Ari umunyeshuri akiga ijoro n'umurango kugira ngo azoshikire bijya abona abandi bafise adafise. Yego, ako kantu kanyibukije umuntu yaritavye Imana yakunda kumbwira ati ni vyiza kubaho ubuzima hama ni wanataha ugasiga umugani. Tugaruke kandi mu rurimbo rwa kuba kwisi no kwitonda ya Felicien Sengiyumva. Ukiyumva ubwa mbere nihe jambo ryakubatse cyane bikagufasha, kuko harimo amajambo menshi meza, amajambo yubaka, amajambo vraiment nirihe jambo ubona ko ryakubatse ukanamana iminsi yo kurarigendera cyane? Ijambo nyamukuru muri urwo ruririmbo yankoze ku mutima n'umutwe w'urwo ruririmbo. Umutwe w'urwo ruririmbo uvuga uti kuba ku isi no kwitonda. Burya umuntu n'ubuntu, niko barabavuga mu Kirundi, bavuga ngo umuntu n'ubuntu. Ibyo wishimiriza ufise kumbura amatungo n'ibindi, aho niwataha niwashengera mbere na mbere nta na kimwe uzotwara mu buzima. Mugabo umuntu yari afise ubuntu ku isi, ubwo buntu burasigara. Baravuga ati urya muntu yari afise ubuntu. No mu ruririmbo aravugamwo yuko atamweranda ku isi ariho. Nta mweranda ku isi ariho, twese turi abantu, turahura n'ibidutsitaza, yego, canke bigashika tukagira n'amakosa rimwe rimwe bigashika, kuko turi abantu, nta mweranda ariho. Mugabo umuntu agirwa n'uwundi, kuko umugenzi wawe urashobora kugira amakosa akaguhanura ngo ati uko siko bigenda, gira gutya na gutya, ego kubana neza n'abantu. Urukundo rero nibyo rindi jambo rero muri uru ruririmbo byamfashe byankoze ku mutima, kuko burya urukundo ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'umuntu. Yitwa Bob Marley, yaririmba indirimbo zitwa reggae, yego ntakiriho. Niwe mu ndirimbo ziwe nyinshi yakunda kuririmba
urukundo. Ego yarakunda kuvuga urukundo. Iteka rero ntibisaba kugira amafaranga menshi, oya, ubuntu bwawe bwa bwitonzi bwawe ukamenya gutandukanya iciza n'ikibi. Umucamake rero muvuga yuko uru ruririmbo rurimo ishure rikomeye cyane rwose. Yego. Mbega nko kuri wewe ubona ni iyihe mvo ahanini ituma ubu muntu yikunda, kuko nimba urukundo rwaragabanutse nuko mwese ubu mwese araba novuga inda yiwe turikunda mwese iraho ku giti ciwe, ubona ahanini vyavuye kuki kuri wewe? Yego, nta nuko imico ubwa mbere novuga yuko imico kama igira kwituka, kuko mu mico y'ikirundi ukiri umwana muto umuvyeyi wese aramwigisha kubaho neza, kuko nta muvyeyi yoryoherwa kubona umwana wiwe atabayeho neza nk'abandi canke atabayeho neza n'ababanyi canke kw'ishuri ayigenza nabi. Oya, imico kama y'ikirundi yagiye iratituka. Uko gukunda inda yawe yonyine ntivyari mu mico y'ikirundi. No mu Gifaransa baravuga bati le pain partagé est sans égal. Ukuvuga ati indya usangiye n'uwundi niyo iryoha gusumba. Mugabo iyo mico rero igira atituka, ntumva yuko azokumva ati oya, aka nakiwanje, iki ni kiwanje, ntusubira kwiyumvira gusangira n'abandi. Hariho n'ibyo twita iterambere. Mw'iterambere rero harabaho ibyiza na bibi. Uravye iterambere ry'ubu, umuntu arakubwira ati ntegerezwa kuba mu nzu ya jenyene izitiye, ata muntu n'umwe ashobora kwinjira. Bamwe ugasanga kwinjira kumbure gusaba umubonano, kandi hoho warengana ukaramutsa kwa nako, mbega mwaramutsa amahoro. Urumva iyo mico ingene igenda iratituka buke buke. Ubona ko mu gitero cya mbere hariho havuga ngo amanyama arasara ntasaba. Nta bwiza bwo kwishima, uwurinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe, uwirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi. Ego, ukivuga ko iki? Ego, urumva yuko batanguye bavuga bati amanyama arasara ntasaba. Ni kwa kundi nakubariye, uwitonze amira ibinoze. Kuko iyo utitonda nyene usanga ari amanyama. Mugabo abarundi bagasubira bakavuga bati agasozi kari amanyama kahiye abagabo babona. Isigura yuko umuntu atitonda kenshi agira ingorane ziramuba, kuko wewe ujuzana amanyama mugabo agufasha gusara. Urumva yuko uri ikintu gikomeye, wumva umenga uribuye, mugabo nturibuye. Uribuye na gatoya, kuko ubuzima ni ikintu gito cyane rwose. Uratsitara ngaha, aha twicaye ngaha, urabona ko tumerewe neza, twicaye neza, mugabo urashaka guhaguruka ngaha mugasinda bikwifurije, ugatsitara ngaha ugaca uhasiga ubuzima. None umva bimaze iki kuba ufise amanyama? Amanyama arasara ntasaba. Mugabo witonze, ikimugoye cose akibwira uwundi, ico yifuje akagisaba uwundi, ugasanga abayeho neza mu bantu. Ati amanyama arasara ntasaba. Nta bwiza bwo kwishima, uwurinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe. Urinda ururimi azigama ubuzima bwiwe. None abuzigama gute? Burya rero ururimi ni rwiza, kuko turazi akamaro k'ururimi. Mugabo ururimi rukongera rukaba rubi. Yego. Ni rubi gute? Kuko uzurabe ibigiye mu kanwa
ntibiba bibi kuko biguha ubuzima mugabo ibivuye mu kanwa bisohoka nivyo kenshi bitera ingorane ni nk'amajambo umuntu avuga utagiye urakontorora amajambo uvuga hari gusanga uvuze yamuhe witonda uvuga make akaba meza sinkakurya bavuga mu Kirundi ngo kuvuga menshi siko kuyamara ngo uvuga rimwe rikabiryo kandi rikabaryo no kuvuga vuga make mugaba bari meza nce nibuka ko hariho nka harakariro ko umuntu nzi kurahira nk'uko nyene by'ururimi indahiro ugasanga urahingo ryujyanye sinzopfa ndamusavye sinzopfa ndodoye hariya mugabo tukibagira ko ubuzima buhinduka kumbure harakanira mu ndavuga mu cyongereza bavuga ati hari ups and downs ego deho et débat kuvuga ku isi hari byiza hakaba na bibi umuntu yama yaguye akongera akabyuka mu Giswahili ngo tenda mema wende zako no kuvuga kora neza wibandanirize kuko ejo iyo neza uzoyibonamwo byinshi ukora neza ukayisanga imbere urumva rero yuko gusaba uwo wimye birababaje rwose birababaje ku buryo umaze kumva yuko ushobora guhura n'umuntu waramugaya kera cyangwa umwana ufate n'umwana muto washobora guhura n'umwana muto ukamufata nabi mugabo wanka agakura abaga umutavu umwana arakura ntumenye icyo azoba ejo cyangwa hirya y'ejo urumva rero yuko uru ruririmbo ni ishure rikomeye cyane ku gitero cya kabiri ubuzima bwo kuri iyi si busaba kwihangana yaba umuto cyangwa umukuru bakeneye kubahana uwishoboye n'utishoboye nabo nyene niko kuko bisa nk'ibinyene wari kuravuga kubahana utanze akaroro keza ku mwana ngo wanka gakura baga umutavu ntitubatuze ejo kandi n'ikintu tugerageza kwirengagiza n'ikintu tugerageza ku umengo sinzi ko umaze kwibona akenshi umuntu afise yamanyama twavuga atamanyama arasaza ntasaba umengo abaze ejo hiwe umengo n'umuntu abaze ejo komsi kandi nta n'uwihamba umenye nubwo wowe uzokenera ukubamubaye aguherekeze kumbure tugana ku musozo w'ikiganiro tuganiriza ibintu bizima kandi byubaka kuri wewe kubaho ubuzima ugezemwo watangwe uvuga uti ubuzima nubwo buzima bwose ugezemwo nico kuri wewe ubuzima kubaho ubuzima ugezemwo ukanezererwa ubuzima ugezemwo hari ico kidusangiza ko naco mu busozo naco kirakomeye gose ico gisigura iki gisigura kwicisha bugufi burya ikintu byambaye cyane ico kintu kirakunda kutugora kenshi kubera isi turahura na byinshi mugabo wumvise ko uvuze ati kuba ku isi bisaba kwihangana kubera iki bisaba kwihangana ni kubera yuko nta byamavyera de nta munsi wigera usa n'uwundi ico gice gifatana no kunezererwa ubuzima bwose tubamwo ico urakoze cyane kuko inyibutsa ico bico bisaba iki bica bisaba yuko unezererwa ivy'Imana yaguhaye ico naco nikindi cigwa gikomeye cyane ngira ico ndakivuze ko uno munsi wifuje kuronka iki urakironse tuvuge wahora ugenda n'amaguru uraronse ikinga irantabaye mugabo wabona ufise imoto yowe nanje noronka imoto wayironka ugaza mu mutima ati nanje noronka umuduga cyangwa wari ufise ahantu utari ufise aho uba iraguhaye inzu uraronse aho uba mugabo wabona ufise etage ugaca utangura kuvuga ngo mbega Imana yampoye iki jewe kubera iki ntafise etage banza unezerererwe n'ivyo Imana yaguhaye kandi burya Imana itanga neza hari naho ico iguhaye kikubereye gusumba kijya uri kurifuza kumure kijya uri kurifuza cyo kumereye na nabi kenshi na kenshi
wowe urashaka kubona ko atari bwiza kandi Imana yarabuguhaye iyo ibona ko ari bwiza, kuko niyibona imbere ugasanga ibyo uriko usaba, ibyo urirana ufise ari byo abandi baririra, kandi wabigaye abandi bakavuga ati mbega kubera iki Imana nje itangize nk'ubu, mugabo uri kurabirirana. Kandi agushimiye cyane, nibaza yuko hari nuko amatsiko turiga, nuko amatsiko turiga, abadukurikiranye abatanguranye natwe ku ntango y'ikiganiro, ko biri kose wize kandi ni nabyo twipfuza ko abantu twogarukana rwa rukundo rwa kera, kwa gushyiramo kwa kera, kwa kubahana, tukama tuko turatahura yuko ejo hacu ntawuhazi kandi ibintu n'abantu. Hari akajambo k'agasunika rugi mwaba mufise dusozera kumbuye turangiza ikiganiro. Akajambo ka nyuma novuga ngaruka kuri wa mutwe w'ururirimbo, kuba ku isi no kwitonda. Ushaka kubaho neza ku isi, ubwa mbere na mbere kwitonda. Icya kabiri, kubaho neza ku isi gira urukundo. Urukundo niryo tunga, ngira ngo ugiye no muri Bibiliya ukaraba ijambo urukundo yanditswe incuro amajana, kuko igihushanyo cy'urukundo niyo ucubona ingene urukundo ari rwiza. C'est la haine quand il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Urumva rero ahari urwanko hari bibi gusa, mugabo ahari urukundo ubuzima buba bwiza. Kandi kugira ngo ibyo byose ubishikire no kubuzimana waramenye Imana niyo igufasha kumenya ibyo, ugacubaho neza mu mahoro, hanyuma uba ufise ubuntu. C'est la conclusion, uba ufise ubuntu. Ni hamwe baca bavuga bati urya muntu afise ubuntu. Ubwo buntu rero nibwo bukubeshaho neza ubuzima bwawe bwose. Urakoze. Murakoze cyane mutuganije neza, kandi bavuga ngo biba benshi bikumva bene byo. Reka tubashimire no kuduha ikaze no kutuganiriza, mugire aho muba mwubahwe kandi muroranirwe mu rwawe no mu bawe. Murakoze cyane, nanje ndabifurije kuzokura neza mufise urukundo mwitonda. Murakoze cyane. Reka nshimire we wabanye natwe kubera ku ntango y'ikiganiro gushika ku musozo. Nshimire wowe ukuyemo kumbure inyigisho zigiye zitandukanye mu kiyago cacu. Yari Vani Irakoze hamwe n'umutumire wacu twasanze mu rugo rwiwe Claude Nshimirimana. Reka ndabashimire, muroranirwe. Murakoze. Abantu bose si babi, hose kwisi hari habeza, n'ababi hose bariho, byacuvuka abandi nabi, kwisi ntamwera nariho, byacowa nk'abantu nkawe, reka kwica butaremye, twese dukeneye kubaho mu mahoro n'urukundo, kirazira kwica sigeho, reka abandi babeho, kuba kwisi n'ukwitonda, kuba kwisi n'ukwitonda bagenzi. Cari ikiganiro ishuri ry'ubuzima mutegurirwa mugashikirizwa n'isamirizi n'imbonesha kure y'ivyiza by'Uburundi RTBB.